hanyuma abahungu babiri bari basohotse ahantu gufata akayaga, kuryoherwa, kumara umwanya. Nibwo umuhungu umwe yabaza mugenzi we Petit Brice ati rero burya Petit Brice, jewe hari ikintu ndashaka kumfasha ariko ndatorera inyishu, nifuza ko woheza ukamfasha kugira ngo mbone inyishu binyoroheye cyane, gutyo nkakura mu nzira y'imyaka yanje, nkava mu busore nkarongora. Petit Brice utanga ati biroroshye cyane, ati nk'akarorero, genda guha akarorero koroshe, uzi ugende wegera umukobwa mubwira uti ati mbwira hagati ya 1 na 5 ucaguye iki? Karorero arashobora kuzoca akubwira mpoye 5, uzoca uvuga uti wow, n'ibitangaza, formidable, yategereje gutsindira imisore, ati unwa urya déplacement byose ari jewe. Hanyuma uca umutumira aheza aze mutambe. Mugenzi wa Petit Brice ati wow, turigitangaza. Niko Petit Brice yaca abwira mugenzi we ati ngira ndakwereka akarorero, hanyuma gutyo nawe bize bikorohere nihagira ko ubikora. Niko Petit Brice kwegera Alice ati bonjour mademoiselle, ati mwiriwe mufaso, ati mwambwiye igiharuro kimwe hagati ya 1 na 10? Ubundi ati 5. Brice arongera ati wow, ati c'est formidable, ati n'ibitangaza, ati ubu nyene ndije gutsindira insore, ndije gutsindira gusohokanwa, ni ukuvuga urajya unwe ku buntu na déplacement ni ku buntu. Undi ati wow, ati n'ibitangaza vraiment ukuntu bikoze, birarenze. Ko haheze akanya, ko wawundi acavuga ati nanje ndabikore nk'uko ubinyeretse, ati kandi wakoze cyane. Ko kwegera umuntu yarabonye ariwe Mimi, araza aramuramutsa ati bite mademoiselle, ati urashobora gucagura hagati y'igiharuro 1 na 10? Uri Mimi nawe ati ncaguye 7. Wa mugenzi nawe wamuhungu ati wamuhungu utanga ati dommage, ati vous avez perdu, ati nukuri murananiwe. Hanyuma igihe kimwe hari umugabo yakunda kurondera ibikoresho, ivyuma bishaje bimaze igihe kirekire cyane, ko gushika ahantu kw'iyororero abona akayabu gatoyi kariko kanywera amata mu gikoresho mw'isahani y'icuma. Yaciye abona ko nyene ko ari icuma ca kera cane ku Babirigi, akagutangara ati wow, n'ibitangaza, ndabonye biri, ati c'est une pure merveille, ati wonderful. Kamwe karamusya, agerageza bakanyegeza kugira ngo uwo agiye kuvugana ntaze kumenya ibigumbagumba afise, maze ngo abone ico agamije. Niko gushikira nyene iyororero Petit Brice ati mwaramutse mushinga ntahe, ati mfise umudamu n'ibitangaza, yabambwira ko akeneye akayabo, rero n'akayabo mwokampa? Petit Brice ati co bibuza n'igiki? Timukira kumpa amahera co ndabahereza, ibisigaye ntaze nkeneye kumenya. Wa mugabo arongera ati nta kibazo, ati iyo ni idiri twakoze. Gutyo asohora 200,000 abihereza Petit Brice. Petit Brice nawe atatebeje kubika. Wa mugabo ariko kongera ati
kugira akayaho kanje nguze ikaze kumve kahinduye aho kaba, kumve hari ico kabuze, ndashaka kugenda ntwaye n'ako gasahani kanyu. Ubwo nyene Petit Brice amwishura ati mwe mutwara akayabu, ati isahani yako iguma ngaha, ati kuva umwaka utanguye isahani imaze gutuma ngurisha ubuyabo 23. Umusoda ku rugendo n'imoto yiwe avuye i Makamba ageze i Gitega, niko kuja mu bunywero muri resitora kwivuna inyota inzara. Igihe yari amaze gusoma akarahuri kiwe yamaze gufungura, niko kuriha amarasohoka. Hanyuma amasegonda 30 aheze niko kugaruka. Hanyuma abahungu babiri bari basohotse ahantu gufata akayaga, kuryoherwa, kumara umwanya. Nibwo umuhungu umwe yabaza mugenzi we Petit Brice ati, "Kinini burya Petit Brice, jewe hari ikintu